Ikiganiro ni B-Sports ni nsamizi yanyu mukunda cyane Buja FM yumvikana y'Ibujumbura ku murongo wa 86 ndetse ku murongo w'ijana n'ibice bine ariho abanywanyi batari bake bariko baratumviriza kumwe tubaye umurongo 2 3 4 5 batwakura tugiye cyane ku makuru ko turabashikiriza ajanye n'amakuru avuga ano iwacu aho tuhagarutse cyane ku bijanye n'umugwi serukira gihugu wa senior go witegurira inkino za Sekafa ndetse no watarize imyaka 17 twabukoze ko twavuze ibya natation twavuze ibya basketball aho ari ubutumwa bwatanzwe bijanye ego cyane n'uwitwa kwizina rya Irakoze Shadi yasanzwe ajejwe iby'ububiko eka kumbure twakire rero abakunze ariko batwakura abagira icyo bashikije cyane ku makuru tugiye tubashikiriza avugwa hano iwacu mbere ko tujya ku mugabane wa Afrika. Allo nizere ko aza kugaruka twakura ni 55 ubusa akaririmbo ni umubabaro ariko atumeze ni benshi cyane akaririmbo gashasha ka Satupi. Allo telefone kariko karoroshe ibikorwa byacu ariko ari kurambira akaririmbo ka Satupi ego cyane na karirimbo umubabaro karirimbo kiwe gashasha ataco kabaye vraiment no manyene ka karirimbo kakoze na ko katuje kari hasi nyene nta bintu kakoze n'uwitwa kwizina rya Colida Magic zari muri rimvye ndetse urazi ko Coli tushe yiwe urashobora kuyumva indirimbo naho utabura gira ntunze afise akantu kiwe nyene ko ku sinzi uguhinyanyura cyane gose urumva nyene ko abarimwo kanwa kabijya telefone nikiratworohera ndabona yuko bitari kurero yavuga tuganira namwe nubwo twabona yuko ari abantu bari kora twakura bari ku murongo ngira mu kandi bava tugerageza kuraba kumwe tugakosora hanyuma turaza kuzigarukamo telefone mu mpera z'ikiganiro hanyuma tubakajyo ko kutwakura mu buryo bwagutse kuko ndabona ko Amido asa n'umwanya uri kuriruka kandi mu kanji twava dusimira amakuru avuga kuri ku mugabane wa Afrika. Ego cyane amakuru avuga ku mugabane wa Afrika dutangure cyane ku byo byaraye cyane bishikirijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF aho yamaze kwemeza neza yuko bivanye n'ingorane y'ibihe kuvuga condition météorologique amagenekerezo canke ukwezi bavuye mu kwezi kwa gatandatu ngo twayibonye mu gihugu ca Misiri hino zigiye kugaruka rero mu kwezi kwa mbere no kwezi kwa kabiri. Amido wasani naje soko turagaruka ko bejo kagoroba na Dorcas turiko turafata angle yo kuraba neza yuko koko bo bafatiye kuri condition météorologique canke ikirere kumwe kizoba cifashe mu gihugu ca Cameroon mu mwaka wa 2021 ahanini urabona ko nivyo ico turashobora kugikorera ko ariko tukagishira ku ruhande hariho nandi mahiganwa mashasha ari karaza ego cyane rero Mondial de Club ayo byo bisengo Mundialito izi nkino zihuza cyane imigwi iba yabaye ya mbere mu ntuze urazi ko ari competition itekanijwe izotangura wanashe muri mwaka wa 2021 azo bari ku magerekezo ya 17 ukwezi kwa ruheshi gushika ku ingrezo ya kane kwezi kwa mukakaro umva ko de géopériode izo bihurira n'izo nkino za kane 2021 kuvuga nje gumbona menga basi yuko bifatana nivyo condition météorologique kuko Cameroon yo bakira kane 2019 yitaje muri Misiri ntivyari vyanditse yuko les conditions météorologiques zari gutuma amahiganwa yunguruzwa rero ico kirakwereka neza yuko no kuvuga CAF yanse kuvuguruza FIFA kuko nibaza ko bakorana étroite collaboration kugira barakumwe ikiranga misi nkino zitohura gucyo habeho kumure nakanguko ku mpande zose naco gituma kumbure CAF yemeye guseda ariko nubwo yemeye guseda ikazana inkino mu kwezi kwa mbere tuje mu kwezi kwa kabiri Amido Hassan ibizokononekara byo bizogumaho kuko nibaza ko nk'abakinyi hariho nka Sadio Mane yamaze gutanga kuvuga ati uko biri kose imbere ya vyose hazi igigo canje no kuvuga muri ya periode zo turimo ya Boxing Day turi mu nkino zifatanye za UEFA Champions League za Premier League cyangwa n'andi mahiganwa akomakomeye agera kuri atore ku mwana wa Buraya hari abakinyi benshi ba international bazoza gufasha imigwi iserukira bihugu bata ama club yabo muri ico gihe urumva yuko UEFA nayo inashobora kugira ikibazo cyo kimwe n'abandi bakinyi bazo prefera kuguma ama club yabo bivanye ko mbure n'ama contrat bafitaniye bakavuga bati ntitugenda gufasha imigwi iserukira igihugu rero urumva ko ari ikintu kuzana amahiganwa mashasha vyari vyiza ariko gushiraho ikirangamisi naho urumva ko ari ikintu gigoye cyane gusa kurazi yuko inkino ziba zikomakomeye mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kabiri ikibazo kiriho nubwo CAF wamaze kuvuga bati tuzishize mu kwezi kwa mbere
urumva yuko hari abazobihomberamwo abandi bavyungukiremo. Ego cyane kiryoshe nuko hariko harabicone kwita reform barabira cyane cyane ibibazo binabiriya ku munsi we turagarutse kubijanye n'ibibuga ayiboneka neza neza yuko n'igibuga cyacu citiriwe intwari kigiye guhagarikwa mu gihe baza kubona neza neza yuko ibyo baravye bijanye n'integuro canke bijanye n'ibibuga bishobora kudukorera ko ari ibibuga byari mu gihugu cya Lesotho hariho Madagascar Republika Iharanira Rusange ya Kongo naho tubona ikibuga kimeze neza ikibise na etage ubona shaka mugabo ubona yuko hari ibintu bikibuze gucana ari ikibazo gikomeye cyane nizere yuko reform canke guhindura ico no kwita amagenekezo canke amezi kuva mu kwezi kwa ruheshi na mukakaro ugaruka mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kabiri biza kugira icyo bifashije kuko ariho ico no kwita interval y'amezi agera kurane kumbura ashobora gutuma nk'ubu Liverpool iramutse itwaye nka Ligue des Champions iserutse muri izi nkino bishobora gufasha cyane cyane kubona Sadio Mane cyangwa Mohamed Salah boroherwa cyane cyane mu nkino zitandukanye. Ngirumva bihera muri politiki ya FIFA ngirazi yuko hariho mahera ari uburyo bwinshi FIFA ishira mu bijyanye no guteza imbere inyubako n'ibibanza byo gukina mu mupira w'amaguru. Ivyo rero naco gituma burya ahubwo byari byaratevye hamandi yuko batanga imisezero bagatanga kumbure bikikuza ibibuga n'ibindi bitandukanye naho amafederation naho ibihugu byo kwikebuka bagashiraho inyubako za kijambere. Nibona no munsi Real Madrid Stade Santiago Bernabeu Real Madrid mu myaka 5 bateye imbere chiffre d'affaires yateye imbere ukaba ari mu guteye imbere mu migambi ya mbere bagaruka kuri amasoko n'akaruko kubaka ibibuga gusanura ibibuga zugende banashimurabe inyubako nka Stade Santiago Bernabeu uzosanga imaze gusubirwamwo nk'inshuro 3 canke 4 suko ariko ratakaza uburyo ariko nako bajana n'ibihe mu gihe twebwe ikibuga c'intwari ya Mido Asante tuvuga no kuri ikibuga nyene numva cyahora citwa ikibuga cy'umuganwa dufowa wa gasore urumva yuko hari yaciye imyaka myinshi cyane gose kitarasubirwamo muri ico gihe urumva yuko harageze yuko dutangura kujana n'ibihe bivaye no ko ari amahiganwa mashasha y'ikaraza azotuma imigwi ikomakomeye igendera iyindi migabane. Muri ico gihe rero urumva yuko bice bidukura ko naho ubona ko bavuga bati reka dukosore dutangure gusuzuma neza ivyo bivuga rimwe rimwe birakoya karambara ugasanga abakinyi bakora abarorezi bakora pfira mu kibuga naco gituma rero bavuze bati tugiye kuraba neza na neza tugarukire ico to kwita inyubako z'ibibuga tuzigarukire tuzisuzume turabe ko zikwije ibyangombwa nko muri Madagascar ho urabonye ko abantu bazize ubuzima kubera ibibuga bitubatse neza naho rero urumva yuko natwe byadukoze ko kandi ngira ntaho bidehamido asana kuraraba inyubako dufise no munsi ni inyubako ziri akayike cyane gose ngira haci imyaka myinshi umunsi weje nibuka ukiganiro Yusuf Mose yaravyivugiye yavuze ati twiyamanota ego nubusa kwico kandi nibaza ko hajya tashikuje utembera ingiro amaze kubona utembera Mido asana uhekeje mu giseruko ya gihugu reka intanganya ko ndavuga ikibuga Stade Martin ari ikishasa biratangaje havyo ukuntu gihagaze burya kandi rero Mido asana ntuzurabe ngo inyubako ngo kibuga kiragutse kiriyayere ngo hari ama etage n'iki hari utuntu twinshi buryo winje ho muri vestiaire ashaka gusanga ari ibintu bitameze neza canke ibijene n'ama parking ibijene n'amabarabara ashika kuri ico kibuga cyo surumba barabisuzuma karabati mbega koko ikintu kirakwije mu mategeko kuba cagutse n'ivyo ngwivuze Stade Martyr urabona ko ari ikibuga cagutse cyane gose womenga nta makosa bafise ariko si ivyo baraba gusa warashima ndaguha karorero nk'ikibuga ca Stamford Bridge kibuga c'umugwa Chelsea ndakubwiye yuko umufana nta metero zine ziri hagati y'umufana aba yicaye impande y'ikibuga n'umukinya bari mu kibuga cyangwa muhagarikizi aba system agiye baca ku ruhande mugabo urumva ni kibuga gisuzumwe babona yuko gikwije ivyangombwa no kuvuga bavuga ati ugiye kuraba ubwuga mu kungene umuntu azoba yicaye abamenyesha makuru kungene bazoba korakora za kamera amafoto kungene afatwa ivyo byose barabiraba muri kino gihe kuko ikintu ca mbere bakoreye bavuze bati umupira w'amaguru ugira umenyekane nuko uri mu kibuga ahubona neza ariko kandi n'utashize ku kibuga ubona neza korosha akazi kimenyesha makuru aho dukorera ngira hano iwacu ngira urabona ko akarorero urazi ngene dusanzwe dukora umwuga wacu si ibintu biduhesha iteko nako logistique nitwemerera gukora umwuga nkuko tubirekuriwe ibyo byose urumva ko bigiye hamwe si ibyo byonyene ni byinshi cyane gose usanga bigenda birafatana hanyuma gucyo hagera hano bakavuga bati no
bibaye n'iterambere kandi burya ni nka audit iriko iraba burya audit evaluation kujanye n'abaye barashise hano iwaje bugari kwa inama idasanzwe yakuze cyane n'abahinga mu mushira mu mupira w'amaguru ku isi FIFA ni audit burya kandi iyo migwi nirungi kukonye na mido aravuga bati turazi yuko depuis quand hari uburyo bwarungiswe mu bisata ibi nibi muri ibyo bisata turazi ko hari ibisata byo guteza imbere ama infrastructure bega ho bimeze gute tugende turabe ko ya misezero yashise tubukanye uko nkuko Yusuf Musa yayivuze ku munsi w'ejo kiresi gusija pelouse dukinira ibindi byose ni ubusa magada uravye vestiaire masi ibintu bishe oya yaravuze n'ikintu gikomeye ati imyidodombo n'ikirenga imyidodombo y'abande y'abatugendera abashizi twakira Vahida Lilozic ikintu tambira tanguye yavuze ati ngo Burundi tugiye gukina mu kibuga cy'umupira w'amaguru mugabo bafise cyo no kwita pelouse tameze neza uravyumva auto critique ya mbere yagize ku gihugu cyacu urumva ko avuga ati deja uturi renseigné narashe kugane no bita Mohad mu kanya gatoyi Mohad yari attaché de presse Orient de la Trace aho bari bashikiye ku hotel yabo no kuramubaza ati mona gutura ndavuze ati c'est bon bari baje imimenyerezo ya mbere ati mugabo twanye ku kibuga ça ne va pas urumva nicoroheza abakinyi kuko bagena abakinyi aho turavuga bakira muri byo bibuga twako turavuga bijana n'igihe twamatuma bikorera ihinduka za Sagra Iduna Park za ibibuga vya Johan Cruyff Arena hariya mu gihugu ca Hollande mu kibuga ca Ajax d'Amsterdam ibibuga biteye imbere cyane gose onashima bavyadapta kuri filosofi na politiki y'imigwi bariko baragirako nimba ugomba gukina tiki-taka uzoyikina kuri pelouse yo mu mwaka wa 2005 mu gihe hariho pelouse yasohotse mu mwaka wa 2015 rero urumva yuko hamande ya pelouse nivyo dushobora kuba turonse vuba ico nico gushima ariko kandi sinibaza ko Hamidu Hassan burya habuze gushaka twarumvise ko ari ingorane z'inyubako zikikuje ikibuga c'intwari ariko byose ni na Yusuf Musera bivuze avuze ati harageze yuko dukuraho ama barriere utwo tuntu dupfa tw'ubusa twahani wacu twicare abafise ivyo begwa kuje n'ikibazo c'ikibuga c'intwari abahinga cyane kuko kandi ikindi gihe na cyane yuko Hamidu Hassan ugendura ibihugu nka gihugu ca Maroc ibibuga vyakiriye shani gihe shani babikuye mu gihugu ca Kenya ibibuga bariko rabisuzuma bavuga ati turaba premièrement no kuvuga plan no kuvuga kungene bitunganijwe ikibuga cubatse gute plan ukayerekana hanyuma karaba kandi n'aba architect burya aba architect bakorana na FIFA no kuvuga ngo ati uwe mfise umugambi wo kubaka ikibuga ca kijambere aba architect baba ari hajya bavuga bati turagukorera iyo plan imeze neza y'ikibuga ca kijambere bivanye na superficie ufise kibanza cyo kubakamo office bivanye na microoffice kuko hariho ro materiel usanga izimje cyane gose ku bihugu nk'ibi bikiri en voie de développement nko Burundi bigoye cyane gose rero ico kintu baza yuko ntituzo kuko ikintu ndiko ndabona Hamidu Hassan intwari bayihagaritse ariko twe twashoye kuronka ibibuga vyinshi hagati mu gihugu cyari dushobora kumva nubwo bogihagarika kuko ati turimuriye inkino mpuzamakungu hagati mu gihugu ariko no munsi ivyo bibuga vyubatse hagati mu gihugu navyo nako bidufise udusembe naguciyemo ni benshi ko turavuga ku munsi w'ejo cyane bijanye n'abagwiza tunga bibuke cyane gukora cyo kuvuga kubaka inyubako cyane zisabwa n'amategeko tuhagabise cyane kubijanye n'ama infrastructure nko mu ntara ya Rumonge urabona ko bafise ikibuga kimeze neza cyane ugeje kuraba uko kubwanda ubona yikugirwa vestiaire zibiri ariho abamenyesha amakuru bashobora gutangariza urukino ariho cyo no kwita parking ugeje kuraba ni parking nini cyane nyuma imbere y'ikibuga ikigoye gusa ni barabara urabona ko ni rito cyane gusa nako n'imiduga iri kirajayo ngabara amakuru ahumuriza avuga yuko ngo bagomba kwagura byo bari cyiza cyane gose si kibazo cyacu gusa tuko dufatira ku byo tubona twebwe ku bibazo dufise ari wacu kuko natwe turi concerné turabwa n'ico kibazo nyene kiyo kiravuga yuko bashobora kuduhagarika ikibuga ariko urumva yuko twari tubikuye kuri ayo mahiganwa mpuzamakungu atanguye kwagura kurumva mondial de club imigwi izogenderanira ibibuga usange no kuvuga imigwi komakomeye kuko urazi ikintu kimwe sinzi ko urumaze kumva ujya bakinyi bamaze kubiba professionnel
hari ikibuga aza gukinira ko gasakira munyuzuye ukamubura aho wamubonye tibe kugena umwe ahorambara muri UEFA Champions League rero muri ico gihe urumva ko FIFA nabo bafata des mesures zikomakome kugira umupira ukinwe kumwe kuva hariya kwisonga gushika hasi. Ego cyane inkuru y'imvaho rero yashikijwe n'ishira mu y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Africa CAF nuko inkino z'igikombe ca CAF cya 2021 zigiye kubera mu gihugu ca Cameroon izokinwa hagati y'amezi abiri kuvuga mu kwezi kwa nzero ndetse no mu kwezi kwa ruhuma. Tukiri rero ku mugabane wa Afrika ku munsi w'ejo mu ijoro tuza kubigarukako mu buryo burambuye tugaruke cyane kuri performance y'abakinnyi batari bake ni Serge Aurier ku ruhande rw'umugwi wa Tottenham ku rundi ruhande ni Crépin Diatta nawe nyine arashoboye kubikora ku ruhande rw'umugwi wa FC Bridge yagomboye igitsinda afite ikarata y'umuhondo amongera iyindi y'umuhondo acaronka ikarata itukura bisaba yuko asohoka hanze ndetse n'undi mukinyi yagize amahigwe mabi uko yari asanzwe afise icyo kuti ikarata y'umuhondo bijya byo kuryoherwa ajya kuryoherwa celebration urengeje urugero birakugaruka yarasatuye y'abendera ku ruhande yariya ku mfuruka muhagarikizi akaba yari nakubonye indi karata y'umuhondo zikaba zaciye ziba ikintu gute karata zibiri zitukura abakinyi bose babiri basohoka. FC Bridge n'umugwi nabonye yuko karigwa n'amakarata atukura sinzi ko ari ikintu mumenyereza tatigeza kosora discipline mu kibuga. Crépin yatugurira ngo agera rurangire hari mu mpera z'urukino ariko nanye ko yari afite ikarata y'umuhondo agira celebration kuri umwambaro ijana baziko bihanwa Mido Hassan yego ikarata y'indi muhondo tayari aba arasohotse urumva ko n'undi yavugiye ikibazo ndakibutse ko no mu rukino rwa urukino mu gwa FC Bridge wakina Real Madrid Raziko banganyije bibiri ku bindi go FC Bridge kizigenzo wayansikati tukura nawe nyina ko zikosa mu rukino rugero rurangire kandi zarasuko no kubakora ko bwira Real Madrid batsinde rero ivyo urumva yuko mu nkino zigera nko kuri zitanu amakarata agera kuri 3 tukura sivyo ivyo cyumvikana ko FC Bridge vraiment hari ikintu ca discipline kitameze neza mu rukino bariko rakineje urumva yuko bakozwe ko cane gose n'amakarata tukura mu guva mu gihugu c'ubirigi ayo kandi nka Crépin Diatta nibaza ko yaratsinze igitsindo c'amateka kucugishira ku ikarata itukura uba wishe vyose nabimwe waba wubatse ubu vyononye kimwe gusa nuko boshima yuko rukino rwarangiye banganyije n'umugwi wa bariko rakina umugwi wa Galatasaray ngo muri uca Turiki igitsindo kimwe kunganya cyangwa igisindo kimwe cyabonetse byatumye cyane cyane bizera gukina igikombe ca Europa League kuko inkino basigaje nizobahuza umwe azohura n'umugwi wa Paris Saint-Germain uwundi ahura n'umugwi wa Real Madrid. Tukiri ku mugabane wa Afrika n'urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 50 rwashizwe ahabona n'ishira abanyumupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA muri abo ariho abakinnyi bagera kuri 6 bava ku mugabane wa Afrika ni inkuru nziza cyane kuko uganje kuraba nivyo n'amahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya asanzwe akinwa ku mwaka wose mugabo ari abakinyi ubiboneka neza yuko bandanya bavyifatamwo neza cyane mu rutonde hari umukinyi asi kwizina rya Hakim Ziyech twabonye mu rukino rwaduhuje n'igihugu ca Maroc no iwacu ya na cyane yuko Mido Hassan neko ndaraba kwijanye n'iki n'abo bakinyi 50 dufise mu bane ku mugabane wa Afrika batandatu okay harimo hagati mu kibuga abanyegori azi kwizina rya Andre Onana ego wowe utangura kubona abanyegori kuko niyo muri liste abanyegori yose baza guha agaciro kuko Mido Hassan muri Brazil il fut gardien de l'équipe nationale nuko ni Andre Onana akaza Kalidou Koulibaly muri defense ego cyane akina neza cyane turabizi tuvyemeranye hariho umukinnyi azi kwizina rya Hakim Ziyech twamuvuze abandi bakinyi bani Pierre-Emerick Aubameyang nanye ari mu rutonde hariho ubuzi kwizina rya Sadio Mane ndetse na Mohamed Salah niho bashize kuri urwo rutonde ngo bakinyi bagira kuri 50 ishira mu nyumupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA ryatururikanije kugira ngo bahabwe icyo no kwita baje mu rutonde rw'abakinyi 11 baranze umwaka wa 2019 kuvuga equipe type UEFA 2019 nkuko bari kimwe gusa yende muri urwo rutonde nako ndavuga yuko batereza kugabanuka
kuko UEFA deja dutangure kumbure ku ruhande rw'abanyegore Oya. rero mu izina rya Alisson Becker oya ngaho aho Andre wona nari ku ruhande Anderson wa Manchester City nashobora Yano gusoma ko Black nari Atletico ndetse na Marc Andre ter Stegen ubwo ubona botona ndi muri aba ya muri abo ndabona ko Alisson Becker kuko UEFA on considère nyene Champions League kuko nico gikombe kiza usome gihabwa agaciro même si kuko abandi bakinyi nka Andre Onana ntakina muri equipe nationale ku mugabane wa Buraya ikacuja kuri Ter Stegen na muri National Mannschaft ntiyatwaye National League imwe yatwaye na Portugal na munyegori bafise muri ntuze nivyo bikomeye ahanini nakondagaruka ko bikomakomeye cuja kuri Alisson Becker atwaye Champions League ariko kanatwaye na n'ikibanza ca kabiri muri Premier League ndumva vraiment n'umunyegori ameze neza hanyuma yaravyifashe mu neza nibaza ko kandi wanashima ariko no gutwara FIFA the best goalkeeper ya urumva ko ariwe yagatwaye ego cyane ku bakinyi b'inyuma naho ariyo kuri oya kandi dunibaza yuko vraiment ngaho ufise harimo ba Matich Gerard Piqué harimo ba Virgil van Dijk ba Sergio Ramos urumva ngaho vraiment no kuri kandi dukuri bari muri Napoli si muri kino bakoze urumva naho yo baca deje n'abakinyi bashitse kure Virgil van Dijk afise Champions League Vertonghen yashitse muri finale Sergio Ramos urazi yuko nawe n'umu afise uburambe bukomeye afise amateka nibaza ko kari dukuri batomwa baba nawe nyene ntamayirwa afise yo kugaragara muri defense ego cyane ku bakinyi hagati yake Ziyech azohiganirwa n'abakinyi nk'aba N'Golo Kanté aba Bruno Fernandes aba Frank de Jong aba Kevin De Bruyne Thiago Alcantara ndetse n'abandi batandukanye nka Bernardo Silva aba Jorginho Wijnaldum ubona afise ikibanza David Silva wo mu kurane w'umugwi wa Chelsea wa Manchester City Hakim Ziyech turabona ko yosoma kunuriye gusa ikintu cantangaje nuko le technicien Riyad Mahrez ntarimo nico cyatangaje muri urwo rutonde rw'abantu 50 nako we ntarimo rero Ziyech kariwe representant mwe vraiment hagati mu kiwa mu offensive ndabona menga bo musomesha kunurire ko vraiment no gushika muri demi finale Ajax naho arazi ko yoshitseyo n'umukino bari karabice bigacika muri Ajax nyine urabona ko inyuma yaho Matthijs de Ligt agiye Frankie de Jong agiye na kare umukino asigaye avugwa cyane gose cyo kimwe na Donny van de Beek twizere yuko bazomusomya kunurira harafise potentialite canke amahirwe yo kuja muri urwo rutonde hanyuma mu satirizi niho nabonye ho dufise amahirwe menshi dufise batatu Mohamed Salah Sadio Mane ndetse na Pierre-Emerick Aubameyang peya umwana ashobora kujamwo arashobora kugira amahirwe yo kujamwo cyane peut-être Sadio Mane yagize oya Sadio Mane wewe nibaza ko ari indiscutable atiza kuja muri urwo rutonde hanyuma na Ntuzeya na Mo Salah kuko nawe nyine bazomuraba n'abakinyi babiri bafite abo bakolege batwaye UEFA Champions League babaye meilleur buteur muri Premier League Pierre-Emerick Aubameyang nibaza ko ikimushira ku ruhande Arsenal nibaza ko atawe yashyize cyane rero abakinyi batandukanye bashizwe ku rutonde rero ba Cristiano Ronaldo aba Sergio Aguero Roberto Firmino gusa ngaho ndashaka kubona Sergio Kuno ajamwo kuko bagize performance yego gusa urumva ikintu baca basumbya niyo meya hataka muri Premier League n'ubu Manchester City yatwaye ico gikombe abana ko hacagaruka ikintu kijanye na nyene urumva niyo trophée batwaye ya UEFA Champions League gusa Manchester City barashobora kuronkamo umuntu kuko nabo bafise 3 trophées ibikombe bitatu byo mwaka weze byose bazika nibo bavyegeranije barashobora kuronka umuraza mu busatirizi soit entre Sergio Kuno Aguero canke Raheem Sterling uko ariko rabivuga ego cyane n'ubwo rutonde rero rw'abakinyi bagera rero ku rutonde rw'abakinyi 50 bamaze gushirwa ahabona shiramo y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA muri abo rero n'abakinyi bagera kuri 6 baserukira umugabane wa Afrika twabwiye amazina yabo Pierre-Emerick Aubameyang ava mu gihugu ca Gabon umukinyi w'inyuma w'umunya Senegal kizina ya Kalidou Koulibaly n'umugwa Napoli umusatirizi Sadio Mane Senegal ndetse na Liverpool umukinyi w'imbere azikuzina ya Mohamed Salah n'umugwa Liverpool ni bamwe mu bakinyi boneka neza yuko bashobora kugira amahirwe yo kwinjira muri urwo rutonde muga twibuze yuko umukinyi w'imbere azikuzina ya Riyad Mahrez nk'uko yaje kubivuga atari muri urwo rutonde bashizwe ahabona ego tubandanize ku makora inkuru ya nyuma tubafitiye ku mugabane wa Afrika ni gikombe
cy'igikombe cy'isi rero ku mupira wo ku musenyi kuvuga Mondial de Beach Soccer ni igihugu cya Senegal cyaraye kibikoze cinjiye mu gice cya kane gice cya nyuma. Nibaza ko Senegal ku mugabane wa Afrika hamande y'ibindi bihugu bikomakomeye, nibaza ko Senegal, Misiri barafise kandi nibaze no mucanga kuko bari kuri Ocean Atlantique niyo bariko urumva yuko bibafasha gutegura neza intoze ya uravye kandi nyinshi zitunganya muri beach soccer nibo bazitwara. Hari ibindi bihugu bikomakomeye muri beach soccer, Misiri nako ndakivuga, ukacuzana na Madagascar nabo nyene urabona ko ari izinga rifise kumbura umucanga aho bashobora ku exploiter icyo twakwita urukino rwa beach soccer. Rero urumva yuko Senegal guseruka umugabane wa Afrika nyene urumva nyene yuko abana babikora neza, ni igihugu giteye ubwoba burya na Nigeria nabo nyine bahora bashika kure. Ari ikintu cyashimishije cyane ku ruhande rw'igihugu cya Senegal, igisagara cya Dakar, beach yabo kuvuga haje ahantu wo kwiryohereza. Hano iwacu tufise Safi Beach and ma beach santu egenda kugira ngo turyoherwe. Urabona neza ko bitunganije kuko ariho ama place ari reserve cyane bijanye no kwinonora. Ariho ibibuga by'umupira byo nakwita beach soccer, ariho za volley, beach soccer, ariho ahantu baterura ivyuma, urabona barihisha umuntu akagenda agaterura ivyuma. N'ahantu ubona neza ko habaye bien exploité nkuko tuko turabona za Safi Beach. Papi ariko arabikora neza cyane, ariko aragerageza cyane gushira cyo kwita old ukaraba ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi w'ejo ariko arambwira Papi ati bajya abantu bagenda gukora imyimenyerezo bajya usanga abakinyi bavyuka bajya bakagenda bakora imyimenyerezo ku bwinshi, agiye gutangura kubarihisha kugira ngo babone yuko ari akazi cyane bakora kandi ibintu byiza bahabisuku bakorera isuku bahubahirize babone yuko ari kivuga gishobora kwakira n'inkino mpuzamakungu. Mu minsi ya vuba aherutse no gukora cyo kwitiganwa ryahuje imigwi yo mu cicaro cya kabiri niba nihenze, yahuje imigwi itandukanye, byagenze neza cyane. Urabona yuko ubu aho kuri Safi Beach ibintu bimeze neza, isuku rirahari, ukaraba n'ukuntu bafata abantu, urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Big up rero kuri Papi, ibintu ariko arakora cyane mu gisagara cya Bujumbura ko birafasha image cyangwa isura iguma iboneka neza cyane. Yapuruve ko natwe beach soccer ndabona ko ari ikintu dushobora ku exploit. Kuko mu minsi iri imbere narabonye batanguye imyimenyerezo mu guserukira igihugu ugiye gutangura no kubimenyereza, na nyuma yaho ubuheruka araciye hafi mu mwaka wose bari biteguye kuja mu gihugu cya Uganda. Ntibyakunze ndiba ko hari hamaze no gutorokanya urutonde rw'abakinyi, ariko ntivyakunda yuko bashobora gusimbira nako muri ayo mahiganwa yo mu karere. Rero twizere ubu kutumvise ko basubiye ku kivi, basubiye gutegura mu guseruka igihugu ntibizosubire gusibara. Beach soccer nibaza ko burya n'urukino ibihugu bitarikangura ngo bijemo ari byinshi cyane gose. Par contre igihugu mu Burundi dufise ibibanza byo gushobora kurutezamo imbere y'abari hano iwacu local macanke no mu karere. Ndibaza ko dufise ikiyaga Tanganyika, dufise umucanga mwiza gukiniraho ku buryo twamenyera izo nkino za beach soccer, naho twosohoka ntitunyuzugwe. Amande y'ivyo ndabona ko na compete. Allo nizere ko aza kugaruka kutakura ni 55 ubusa. Akaririmbo ni umubabaro ariko atameze neza cyane. Akaririmbo gashasha ka Satupi. Allo telefone kariko karoroshe ibikorwa byacu, ariko kurambira akaririmbo ka Satupi ego cyane na karirimbo umubabaro. Karirimbo kiwe gashasha ataco kabaye vraiment no nyene ka karirimbo kakoze nako katuje kari hasi nyene nta bintu kakoze n'uwitwa kwizina rya Colida Magic zari muri rimvye ndetse urazi ko Coli tushe yiwe urashobora kuyumva indirimbo naho utabura gira intunze afise akantu kiwe nyene ko sinzi uguhinyanyura cyane gose. Urumva nyene ko abarimwo kanwa kabijya telefone nikiratworohera. Ndabona yuko bitari kuri rero yavuga tuganira namwe, nubwo twabona yuko ari abantu bari kora twakura bari ku murongo, ngira mu kandi bava tugerageza kuraba kumwe tugakosora, hanyuma turaza kuzigaruka mu telefone mu mpera z'ikiganiro, hanyuma tubakajyo ko kutwakura mu buryo bwagutse
kuko ndabona ko Amido asa n'umwanya uri kuriruka kandi mu kanya twavuga dusimira mu makuru avuga kuri ku mugabane wa Afrika. Ego cyane amakuru avuga ku mugabane wa Afrika dutangure cyane ku byo byaraye cyane bishikirijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF aho yamaze kwemeza neza yuko bivanye n'ingorane y'ibihe kuvuga condition météorologique amagenekerezo canke ukwezi bavuye mu kwezi kwa gatandatu ngo twayibonye mu gihugu ca Misiri inkino zigiye kugaruka rero mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri. Amido Hassan naje twako turagaruka ko ejo kagoroba na Dorcas twariko turafata angle yo kuraba neza yuko koko boba bafatiye kuri condition météorologique canke ikirere ko mwene kizoba cifashe mu gihugu ca Cameroon mu mwaka wa 2021 ahanini urabona ko nivyo ico turashoka gikorera ko ariko twagishira ku ruhande hariho nandi mahiganwa mashasha ari karaza ego cyane rero mondial de club ayo byo bisengo mundialito izi nkino zihuza cyane imigwi iba yabaye ya mbere mu ntuze urazi ko ari competition itekanijwe izotangura wanashe muri mwaka wa 2021 azo bari ku magerekezo ya 17 ukwezi kwa ruheshi gushika ku ingrezo ya kane ukwezi kwa mukakaro umva ko de geo periode izo bihurira n'izo nkino za kane 2021 kubwanje umuntu menga basi yuko bifatana nivyo condition météorologique kuko Cameroon yo bakira kane 2019 yitaje muri Misiri ntivyari vyanditse yuko les conditions météorologiques zari gutuma amahiganwa yunguruzwa rero ico kirakwereka neza yuko no kuvuga CAF yanse kuvuguruza FIFA kuko nibaza ko bakorana étroite collaboration kugira barakumwe kiranga misi nkino zitohura gucyo habeho kumure nakanguko ku mpande zose naco gituma kumbure CAF yemeye guseda ariko nubwo yemeye guseda ikazana inkino mu kwezi kwa mbere tuje mu kwezi kwa kabiri Amido Hassan ibizokononekara byo bizogumaho kuko nibaza ko nk'abakinyi hariho nka Sadio Mane yamaze gutana kuvuga ati uko biri kose imbere ya vyose hazi igigo canje no kuvuga muri ya periode zo turimo ya Boxing Day turi mu nkino zifatanye za UEFA Champions League za Premier League cyangwa n'andi mahiganwa akomakomeye agera kuri atari ku mugabane wa Buraya hari abakinyi benshi ba international bazoza gufasha imigwi iserukira bihugu bata ama club yabo muri ico gihe urumva yuko UEFA nayo inashobora kugira ikibazo cyo kimwe n'abandi bakinyi bazo prefera kuguma mu club yabo bivanye ko mbure n'ama contrat bafitaniye bakavuga bati ntitugenda gufasha imigwi iserukira igihugu rero urumva ko ari ikintu kuzana amahiganwa mashasha vyari vyiza ariko gushiraho ikirangamisi naho urumva ko ari ikintu gigoye cyane gusa kurazi yuko inkino ziba zikomakomeye mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kabiri ikibazo kiriho nubwo kafu wamaze kuvuga bati tuzishize mu kwezi kwa mbere urumva yuko hari abazobihomberamwo abandi bavyungukiremo ego cyane kiryoshe nuko hariko harabico no kwita reform barabira cyane ibibazo binabiriya ku munsi we turagarutse kubijanye n'ibibuga ayiboneka neza yuko n'igibuga cyacu citiriwe intwari giye guhagarikwa mu gihe baza kubona neza yuko ibyo baravye bijanye n'integuro canke bijanye n'ibibuga bishobora kudukorera ko ari ibibuga byari mu gihugu ca Lesotho hariho Madagascar Republika Iharanira Rusange ya Kongo naho tubona ikibuga kimeze neza kibise na etage ubona shaka mugabo ubona yuko hari ibintu bikibuze yego cyane urako ari ikibazo gikomeye cyane nizere yuko reform canke guhindura ico no kwita amagenekezo canke amezi kuva mu kwezi kwa ruheshi na mukakaro ugaruka mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kabiri bizakugira icyo bifashije kuko ariho nico no kwita interval y'amezi agera kurane kumbura ashobora gutuma nk'ubu Liverpool iramutse itwaye nka Ligue des Champions se muri izi nkino bishobora gufasha cyane kubona Sadio Mane cyangwa Mohamed Salah boroherwa cyane mu nkino zitandukanye ngirumva bihera muri politiki ya FIFA ngirazi yuko hariho mahera ari uburyo bwinshi FIFA ishira mu bijanye no guteza imbere inyubako n'ibibanza byo gukira mu mupira w'amaguru ivyo rero naco gituma burya ahubwo byari byaratevye hamande yuko batanga imisezero bagatanga kumbure bikikuza ibibuga n'ibindi bitandukanye naho amafederation naho ibihugu byo kwikebuka bagashiraho inyubako za kijambere nibona no munsi Real Madrid Stade Santiago Bernabeu Real Madrid mu myaka 5 bateye imbere chiffre d'affaires yateye imbere ukaba ari mu guteye imbere mu migambi ya mbere bagaruka kuri amasoko n'akaruko kubaka ibibuga gusanura ibibuga zugende banashimurabe inyubako nka Stade Santiago Bernabeu uzosanga imaze gusubirwamwo nk'incuro 3 canke 4 suko ariko ratakaza uburyo ariko nako bajana nibihe mu gihe twebwe ikibuga c'intwari ya Amido Hassan tuvugana kuri ikibuga nyene numva cyahora citwa ikibuga cy'umuganwa dufuwa gasore
urumva yuko hari haciye imyaka myinshi cyane gose kitarasubirwamo. Muri ico gihe urumva yuko harageze yuko dutangura kujana n'ibihe bivaye no ko hari amahiganwa mashasha y'ikaraza azotuma imigwi ikomakomeye igendera iyindi migabane. Muri ico gihe urumva yuko bica bidukura ko naho ubona ko baca bavuga bati reka dukosore dutangure gusuzuma neza ivyo bivuga rimwe rimwe binakoye akarambara ugasanga abakinyi bariko barorezi bariko barapfira mu kibuga. Naco gituma rero bavuze bati tugiye kuraba neza na neza tugarukire ico twokwita inyubako z'ibibuga. Tuzigarukire tuzisuzume turabe ko zikwije ibyangombwa nko muri Madagascar ho urabonye ko abantu bazize ubuzima kubera ibibuga bitubatse neza. Naho rero urumva yuko natwe byadukoze ko kandi ngira ntaho bidehamido asana yo kuraba inyubako dufise no munsi ni inyubako ziri akayike cyane gose ngira haci imyaka myinshi. Umunsi weje nibuka ikiganiro Yusuf Mose yaravyivugiye yavuze ati twiyamanota ego nubusa kwico kandi nibaza ko hajya tashikuje utembera ingiro amaze kubona wo utembera mido asana uhekeje mu giserwa y'igihugu. Reka intanganya ko ndavuga ikibuga Stade Martin hariya Kinshasa biratangaje uravye ukuntu gihagaze burya kandi rero amido asana ntuzurabe ngo inyubako ngo kibuga kiragutse kiriyayere ngo hari ama etage n'iki hari utuntu twinshi buryo winjiye nko muri vestiaire hashaka gusanga ari ibintu bitameze neza canke ibijyana n'ama parking ibijyana n'amabarabara ashika kuri ico kibuga cyo urumva barabisuzuma karabati mbega koko ikintu kirakwije mu mategeko kuba cagutse n'ivyo ngwivuze Stade Martyr urabona ko ari ikibuga cagutse cyane gose womenga nta makosa bafise ariko si ivyo baraba gusa warashima ndaguha akarorero nk'ikibuga ca Stamford Bridge kibuga c'umugwa Chelsea ndakubwiye yuko umufana nta metero zine ziri hagati y'umufana aba yicaye impande y'ikibuga n'umukinya bari mu kibuga cyangwa muhagarikizi aba assistant bagiye baca ku ruhande mugabo urumva ni kibuga gisuzumwe babona ko gikwije ivyangombwa no kuvuga bavuga ati ugiye kuraba ubwugamo kungene umuntu azoba yicaye abamenyesha makuru kungene bazoba korakora za kamera amafoto kungene afatwa ivyo byose barabiraba muri kino gihe kuko ikintu ca mbere bakoreye ko bavuze bati umupira w'amaguru ugira umenyekane nuko uri mu kibuga awubona neza ariko kandi n'utashize ku kibuga ubona neza korosha akazi kimenyesha makuru aho dukorera ngira hano iwacu ngira urabona ko akarorero urazi ngene dusanzwe dukora umwuga wacu si ibintu biduhesha iteko nako logistique nitwemerera gukora umwuga nkuko tubirekuriwe ibyo byose urumva ko bigiye hamwe si ibyo byonyene ni byinshi cyane gose usanga bigenda birafatana hanyuma gucyo hagera hano bakavuga bati no bibaye n'iterambere kandi burya ni nka audit iri kiraba burya audit evaluation kujanye n'abaye barashise hano iwaje ugarwa inama idasanzwe yakunzwe cyane n'abahinga mu mushimo y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ni audit burya kandi iyo migwi nirungi kukonye na mido aravuga bati turazi yuko depuis quand hari uburyo bwarungiswe mu bisati nibi muri ibyo bisata turazi ko hari ibisata byo guteza imbere ama infrastructure bega ho bimeze gute tugende turabe ko ya misezero yashise twibukanye uko nkuko Yusuf Musa yayivuze ku munsi w'ejo kiresi gusijya pelouse dukinira ibindi byose ni nubusa magada uravye vestiaire masi ibintu bishe oya yaravuze n'ikintu gikomeye ati imyidodombo n'ikirenga imyidodombo y'abande y'abatugendera abashizi twakira Vahida Lilozic ikintu tambira yatanguye kuvuga ati ngo Burundi tugiye gukina mu kibuga cy'umupira w'amaguru mugabo bafise cyo no kwita pelouse tameze neza uravyumva auto critique ya mbere yagize ku gihugu cyacu urumva ko avuga ati deja uturi renseigné narashe kugane no bita Mohad mu kanya gatoyi Mohad yari attaché de presse Orient de la Trace aho bari bashike ku hotel yabo no kuramubaza ati mona gutura ndavuze ati c'est bon bari baje imimenyerezo ya mbere ati mugabo twanye ku kibuga ça ne va pas rumva nicoroheza abakinyi kuko baje n'abakinyi aho turavuga bakira muri byo bibuga twako turavuga bijana n'igihe twamatuma bikorera ihinduka za Sagra Iduna Park za ibibuga bya Johan Cruyff Arena hariya mu gihugu ca Hollande mu kibuga ca Ajax d'Amsterdam ibibuga biteye imbere cyane gose unashima bavyadapta kuri filosofi na politiki y'imigwi bariko baragirako nimba ugomba gukina tiki-taka nuzoyikina kuri pelouse yo mu mwaka wa 2005 mu gihe hariho pelouse yasohotse mu mwaka wa 2015 rero urumva yuko hamande ya pelouse nivyo dushobora kuba turonse vuba ico nico gushima ariko kandi sinibaza ko Hamidu asa n'burya habuze gushaka twarumvise ko ari ingorane z'inyubako zikikuje ikibuga c'intwari ariko byose ni na Yusuf Musera bivuze avuze ati harageze yuko dukuraho aya mabariere
utwo tuntu dupfa tw'ubusa twahani iwacu twicare abafise ivyo begwa kuje n'ikibazo c'ikibuga c'intwari abahinga cyane cyane kuko kandi ikindi gihe na cyane cyane yuko Amido Hassan ugendura ibihugu nk'igihugu ca Maroc ibibuga vyakiriye shani igihe shani babikuye mu gihugu ca Kenya ibibuga bariko barabisuzuma bavuga ati turaba premièrement no kuvuga plan no kuvuga kungene bitunganijwe ikibuga cubatse gute plan kayerekana hanyuma karaba kandi n'aba architect burya aba architect bakorana na FIFA no kuvuga ngo ati uwe mfise umugambi wo kubaka ikibuga ca kijambere hari aba architect baba ari hajya bavuga bati twe turagukorera iyo plan imeze neza y'ikibuga ca kijambere bivanye na superficie ufise kibanza cyo kubakamo office bivanye na micro office kuko hariho ro materiel usanga izinje cyane gose ku bihugu nk'ibikiri en voie de développement nko Burundi bibigoye cyane gose rero ico kintu baza yuko ntituzo kuko ikintu ndiko ndabona Amido Hassan intwari bayihagaritse ariko twe twashoye kuronka ibibuga vyinshi hagati mu gihugu cyari dushobora kumva nubwo bogihagarika kuko ati turimuriye inkino mpuzamakungu hagati mu gihugu ariko no munsi ivyo bibuga vyubatse hagati mu gihugu navyo nako bidufise udusembwa naguciyemo ne benshi ko turavuga ku munsi wejo cyane bijanye n'abagwiza tunga bibuke cyane gukora cyo kuvuga kubaka inyubako cyane zisabwa n'amategeko tuhagabye cyane kubijanye n'ama infrastructure nko mu ntara ya Rumonge urabona ko bafite ikibuga kimeze neza cyane ugeje kuraba uko kubwanda ubona yikugirwa vestiaires zibiri ariho abamenyesha makuru bashobora gutangariza urukino ariho ico no kwita parking ugeje kuraba ni parking nini cyane nyuma imbere y'ikibuga ikigoye gusa ni barabara urabona ko ni rito cyane gusa nako n'imiduga iri kirajayo ngaba ari amakuru ahumuriza avuga yuko ngo bagomba kwagura byo bari cyiza cyane gose si kibazo c'iwacu gusa tuko dufatira ku byo tubona twebwe ku bibazo dufise ani wacu kuko natwe turi concerné turabwa n'ico kibazo nyene kiyo kiravuga yuko bashobora kuduhagarika ikibuga ariko urumva yuko twari tubikuye kuri ayo mahiganwa mpuzamakungu atanguye kwagura kurumva mondial de club imigwi izogenderanira ibibuga usange no kuvuga imigwi ikomakomeye kuko urazi ikintu kimwe sinzi ko wari umaze kumva ujya abakinyi bamaze kubiba professionnel hari ikibuga za ukinira ko gasankira munyuzuye ukamuburu aho wamubonye tibe kuje n'umwe naho arambara muri UEFA Champions League rero muri ico gihe urumva ko FIFA nabo bafata des mesures zikomakomeye kugira umupira ukinwe kumwe kuva hariya kwisonga gushika hasi ego cyane inkuru y'imvaho rero yashigijwe n'ishira mu y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Africa CAF nuko inkino z'igikombe ca CAF cya 2021 zigiye kubera mu gihugu ca Cameroon izokinwa hagati y'amezi abiri kuvuga mu kwezi kwa nzero ndetse no mu kwezi kwa ruhuma tukiri rero ku mugabane wa Africa ku munsi wejo mu ijoro tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye tugaruke cyane kuri performance y'abakinyi batari bake ni Serge Aurier ku ruhande rw'umugwa Tottenham ku rundi ruhande ni Kripanzi yatanonyerasha kubikora ku ruhande rw'umugwa FC Bridge yagomboye igitsinda afite ikarata y'umuhondo amongera indi y'umuhondo acaronka ikarata itukura bisaba yuko asohoka hanze ndetse n'undi mukinyi yagize mahigwe mabi uko yari asanzwe afise icyo kutikarata y'umuhondo bijya byo kuryoherwa ajya kuryoherwa celebration urengeje urugero birakugaruka yarasatuye y'abendera ku ruhande yariya ku mfuruka muhagarikizi akaba yari nakubonye indi karata y'umuhondo zikaba zaciye ziba ikono kutikarata zibiri zitukura abakinyi bose babiri basohoka FC Bridge n'umugwi nabonye yuko karigwa n'amakarata atukura sinzi ko ari ikintu mumenyereza tatigeza kosora discipline mu kibuga Krepin yatugurira ngo agera rurangire hari mu mpera z'urukino ariko nanye ko yarafite ikarata y'umuhondo agira celebration kuri umwambaro ijana rero urasiko bihanwa Amido Hassan yego ikarata y'indi muhondo tayari aba arasohotse urumva ko n'undi yavugiye ikibazo ndakwibutse ko no mu rukino rwa urukino mu gwa FC Bridge wakina Real Madrid urasiko banganyije bibiri ku bindi go FC Bridge kizigenzo wabayeronse ikarata itukura nawe nyine akoze ikosa mu rukino rugero rurangire kandi zarasuko no kubakora ko bwira Real Madrid batsinde rero ivyo urumva yuko mu nkino zigera nko kuri zitanu amakarata agera kuri 3 atukura sivyo ivyo cyumvikana ko FC Bridge vraiment ari ikintu ca discipline kitameze neza mu rukino bariko rakineje urumva yuko bakozwe ko cane gose n'amakarata atukura mu kuva mu gihugu c'ubirigi
ariko kandi nka Crepin Diata nibaza ko yaratsinze igitsindo c'amateka kucugishira ku ikarata itukura uba wishe byose na bimwe waba wubatse ubu vyononye kimwe gusa nuko boshima yuko urukino rwarangiye banganyije n'umugwi wa bariko barakina umugwi wa Galatasaray muri uca Turiki igitsindo kimwe kunganya cyangwa igisindo kimwe cyabonetse byatumye cyane cyane bizera gukina igikombe cya Europa League kuko inkino basigaje nizo bahuza umwe azora n'umugwi wa Paris Saint-Germain undi ahura n'umugwi wa Real Madrid. Tukirira ku mugabane wa Afrika n'urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 50 rwashizwe ahabona n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA. Muri abo ariho abakinnyi bagera kuri 6 bava ku mugabane wa Afrika. Ni inkuru nziza cyane kuko uganje kuraba nivyo n'amahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya asanzwe akinwa ku mwaka wose mugabo ari abakinnyi biboneka neza yuko bandanya bavyifatamwo neza cyane. Mu ngo rutonde hari umukinnyi azwi izina rya Hakim Ziyech twabonye mu rukino rwaduhuje n'igihugu ca Maroc no iwacu. Ya na cyane yuko Mido Hassan neko ndaraba kwijanye n'iki n'abo bakinnyi 50 dufisemo bane ku mugabane wa Afrika batandatu. Okay, harimo hagati mu kibuga abanyegori azwi izina rya Andre Onana. Wowe utangura kubona abanyegori uko niyo muri liste abanyegori yose baza guha agaciro kuko Amido Hassan Brazil il fut gardien de l'équipe nationale. Nuko ni Andre Onana akaza Kalidou Koulibaly muri defense ego cyane akina neza cyane turabizi tuvyemeranye. Hariho umukinnyi azwi izina rya Hakim Ziyech twamuhuze abandi bakinnyi bani Pierre-Emerick Aubameyang nawe ari muri urwo rutonde. Hariho ubuzi ku izina rya Sadio Mane ndetse na Mohamed Salah niho bashize kuri urwo rutonde rw'abakinnyi bagera kuri 50 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA ryaturukanije kugira ngo bahabwe icyo no kwita baje mu rutonde rw'abakinnyi 11 baranze mu mwaka wa 2019 kuvuga equipe type UEFA 2019 nkuko bari kimwe gusande muri urwo rutonde nako ndavuga yuko bategeza kugabanuka kuko UEFA deja dutangure kumbure ku ruhande rw'abanyegore rero izina rya Alisson Becker aho Andre Onana ari ku ruhande Anderson wa Manchester City ya Black Atletico ndetse na Marc-André ter Stegen ubwo ubona botona ndi muri abo ndabona ko Alisson Becker kuko UEFA on considère nyene Champions League kuko nico gikombe kiza usome gihabwa agaciro même si kuko abandi bakinyi nka Andre Onana ntakina muri equipe nationale ku mugabane wa Buraya. Ikacuja kuri ter Stegen na muri National Mannschaft ntiyatwaye National League imwe yatwaye na Portugal n'umunyegori bafise muri ntuze nivyo bikomeye hanini nakondagaruka ko bikomakomeye. Cuja kuri Alisson Becker atwaye Champions League ariko kanatwaye na n'ikibanza ca kabiri muri Premier League. Ndumumenga vraiment n'umunyegori ameze neza hanyuma yarabifashe mu neza nibaza ko kandi wanashima ariko no gutwara FIFA the best goalkeeper ya urumva ko ari we yakatwaye ego cyane ku bakinyi b'inyuma naho ariyo Kalidou nibaza yuko vraiment ngaho ufise harimo ba Matich Gerard Piqué harimo ba Virgil van Dijk Sergio Ramos urumva ngaho vraiment no kuri Kalidou Koulibaly muri Napoli muri kino yabakoze urumva naho yo baca deje n'abakinyi bashitse kure Virgil van Dijk afise Champions League Vertonghen yashitse muri finale Sergio Ramos urazi yuko nawe n'umu afise uburambe bukomeye afise amateka nibaza ko Kalidou Koulibaly atomwa baba nawe nyene ntamayirwa afise yo kugaragara muri defense ego cyane ku bakinyi hagati yake Ziyech azohiganirwa n'abakinyi nk'aba N'Golo Kanté aba Bruno Fernandes aba Frank de Jong aba Kevin De Bruyne Thiago Alcantara ndetse n'abandi batandukanye nk'aba Bernardo Silva aba Jorginho Wijnaldum ubona afise ikibanza David Silva wo mu kurani w'umugwi wa Chelsea wa Manchester City. Hakim Ziyech turabona ko yosoma kunuriye gusa ikintu cantangaje nuko le technicien Riyad Mahrez ntarimo nico cyatangaje muri urwo rutonde rw'abantu 50 nako we ntarimo. Rero Ziyech kariwe representant mwe vraiment hagati mu kiwa muri offensive ndabona umenga bo musomesha kunuriye ko vraiment no gushika muri demi finale Ajax naho arazi yuko yoshitseyo n'umukino bari karabice bigacika muri Ajax nyine urabona ko inyuma yaho Matthijs de Ligt agiye Frenkie de Jong agiye nakari umukino asigaye avugwa cyane gose cyo kimwe na ba Donny van de Beek
twizere yuko bazomusomya kunturira harafise potentialite canke amahirwe yo kuja muri urwo rutonde hanyuma mu musatirizi niho nabonye ho dufise amahirwe menshi dufise batatu Mohamed Salah Sadio Mane ndetse na Pierre-Emerick Aubameyang Peya umwana ashobora kujamwo arashobora kugira amahirwe yo kujamwo cyane cyane peut-être Sadio Mane yagize oya Sadio Mane wewe nibaza ko ari indiscutable atiza kuja muri urwo rutonde hanyuma na Ntuzeya na Mo Salah kuko nabo nyine bazomuraba n'abakinyi babiri bafite abo bakolege batwaye UEFA Champions League babaye meilleur buteur muri Premier League Pierre-Emerick Aubameyang nibaza ko ikimushira ku ruhande Arsenal nibaza ko atawe yashize cyane bari abakinyi batandukanye bashizwe ku rutonde rero ba Cristiano Ronaldo aba Sergio Aguero Roberto Firmino gusa ngaho ndashaka kubona Sergio Kuno ajamwo kuko yagize performance yego gusa urumva ikintu cyo basumbya niyo meya hataka muri Premier League n'ubu Manchester City yatwaye ico gikombe abana ko hacagaruka ikintu kijanye na nyene urumva niyo trophée batwaye ya UEFA Champions League gusa Manchester City barashobora kuronkamo umuntu kuko nabo bafise 3 trophées ibikombe bitatu byo mwaka weze byose bazi kari bo bavyegeranije barashobora kuronka umuraza mu busatirizi soit entre Sergio Kuno Aguero canke Raheem Sterling uko ariko rabivuga ego cyane n'ubwo rutonde rero rw'abakinyi bagera rero ku rutonde rw'abakinyi 50 bamaze gushigwa ahabona shira mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburaya UEFA muri abo rero n'abakinyi bagera kuri 6 baserukira umugabane wa Afrika twabwiye amazina yabo Pierre-Emerick Aubameyang ava mu gihugu ca Gabon umukinyi w'inyuma w'umunya Senegal kizina rya Kalidou Koulibaly n'umugwa wa Napoli umusatirizi Sadio Mane Senegal ndetse na Liverpool umukinyi w'imbere azikuzina rya Mohamed Salah n'umugwa wa Liverpool ni bamwe mu bakinyi boneka neza yuko bashobora kugira amahirwe yo kwinjira muri urwo rutonde muga tuyibuze yuko umukinyi w'imbere azikuzina rya Riyad Mahrez nk'uko yaje kubivuga atari muri urwo rutonde bashizwe ahabona ego tubandanize ku makuru inkuru ya nyuma tubafitiye ku mugabane wa Afrika ni gikombe cy'ikombe cy'isi rero ku mupira wo ku musenyi kuvuga Mondial de Beach Soccer ni igihugu cya Senegal cyaraye kibikoze cinjiye mu gice cya kane gice cyane nibaza ko Senegal ku mugabane wa Afrika hamande y'ibindi bihugu bikomakomeye nibaza ko Senegal Misiri barafise kandi nibaze no mucanga kuko bari kuri Ocean Atlantique niyo bariko urumva yuko bibafasha gutegura neza intoze ya uravye kandi nyinshi zitunganya muri beach soccer nibo bazitwara hari ibindi bihugu bikomakomeye muri beach soccer Misiri nako ndakivuga ukacuzana na Madagascar nabo nyine urabona ko ari izinga rifise kumbura umucanga aho bashobora ku exploiter icyo twakwita urukino rwa beach soccer rero urumva yuko Senegal guserukira umugabane wa Afrika nyine urumva nyine yuko abanaye babikora neza ni igihugu giteye ubwoba burya na Nigeria nabo nyine bahora bashika kure ari ikintu cyashimishije cyane ku ruhande rw'umugihugu cya Senegal igisagara cya Dakar beach yabo kuvuga haje ahantu wo kwiryohereza hano iwacu tufise Safi Beach and ma beach santu egenda kugira ngo turyoherwe urabona neza ko bitunganije kuko ariho ama place ari reserve cyane bijanye no kwinonora ariho ibibuga by'umupira byo nakwita beach soccer ariho za volley beach soccer ariho ahantu baterura ivyuma urabona barihisha umuntu akagenda agaterura ivyuma n'ahantu ubona neza ko habaye bien exploité nkuko tuko turabona za Safi Beach papi ariko arabikora neza cyane ariko aragerageza cyane gushira cyo kwita out ukaraba ibintu bimeze neza cyane ku munsi w'ejo ariko arambwira papi ati bajya abantu bagenda gukora imyimenyerezo bajya usanga abakinyi bavyuka bajya bakagenda bakora imyimenyerezo ku bwinshi agiye gutangura kubarihisha bagira ngo babone yuko ari akazi cyane bakora ari ibintu byiza bahaba isuku bakorera isuku bahubahirize babone yuko ari kivuga gishobora kwakira n'inkino mpuzamakungu mu minsi yavuba aherutse no gukora cyo kwitiganwa yahuje imigwi yo mu cicaro cya kabiri niba nihenze yahuje imigwi itandukanye byagenze neza cyane urabona yuko ubu aho kuri Safi Beach ibintu bimeze neza
neza isuku rirahari ukaraba n'ukuntu bafata abantu urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane big up rero kuri papi ibintu ariko arakora cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ko birafasha image cyangwa isura iguma iboneka neza cyane yapuruve ko natwe beach soka ndabona ko ari ikintu dushobora ku export kuko mu minsi iri imbere narabonye batanguye imyimenyerezo mu guserukira igihugu ugiye gutangura no kubimenyereza na nyuma yaho ubuheruka araciye hafi mu mwaka wose bari biteguye kuja mu gihugu cya Uganda ntibyakunze ndiba ko hari hamaze no gutorokanya urutonde rw'abakinyi ariko ntivyakunda yuko bashobora gusimbira nako muri ayo mahiganwa yo mu karere rero twizere ubu kutumvise ko basubiye ku kivi basubiye gutegura mu guseruka igihugu ntibizosubire gusibara beach soccer nibaza ko burya n'urukino ibihugu bitarikangura ngo bijemo ari byinshi cyane gose par contre n'igihugu mu Burundi dufise ibibanza byo gushobora